bahero cyobora kibe cy'Imana icya kabiri zingura Bibiliya dusome ijambo ry'Imana. Zingura Bibiliya, udafise Bibiliya afise amatwi. Dusome igitabo cy'ivyashuriwe Yohana gice ca gatatu. Somye wacu wa Bibiliya abe hafi adusomere gice ca gatatu ku murongo wa 11 ageze ku murongo wa 12. Somye wacu wa Bibiliya anyarutse. Ishuriwe Yohana ibice bitatu umurongo wa 11 kugeza ku 12. Ngira nze vuba wumire kuco ufise yagira ugutwara igitibo cyawe unesha nzomugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanje kandi ndazosohoka ukundi nanje nzomwandika ko izina ry'Imana yanje ni iry'umugwa w'Imana yanje niwe Yerusalemu musha wururuka uvuye mu ijuru ku Mana yanje kandi nzomwandika ko izina ryanje risha. Amen. Amen. Zinga Bibiliya turabane mu maso kiretse umuntu ariko arandika. Murakoze. Ndashimiye Imana impaye akakanya. Ndashimiye n'uburongozi bwo ngaha bwanyumviriye ko cyane cyane Bishop wo ngaha, mushumba wo ngaha muri iki gisagara cyose kunyumvirako. Ndabibutse yuko azinanye n'aba Bishop benshi n'abazungu barazinanye. Kandi agira rimwe gusa bakaca baza nabo hanze akabanyumvire ko jewe ni mutonga ibiganza ati Imana imongereza umugisha. Iyo umuntu agwaye kwagara imbere y'abantu abagwaye ikintu gikomeye cyane naba kumutakura umunsi umwe baca baramfata mu gatondo kare bashira mu rumodoka, basize mu rumodoka banjanye hamwe n'abandi kumuzinda. Umwe acarambona ati uyo nizamurajya namubonye imbere y'ishengero kubera guhagarara ngaha gusa bace bankura mu rumodoka. Bishobose uwo musororera mu ndagwaye guhagarara imbere ngaha gusa. Amen. Twagiye rero nukujya ijambo ry'Imana mwitabira ati zamurajya mumva kagoye ni zamurajya kandi aka karirimbo nikajanye n'ingoma kajanye n'amashi kandi bene data bunezerwa kujya imisaya uzopfa vuba. Bavuga iyo umuntu atanezerwa akaguma ajya imisaya hari imitsi ziba akacagwara. Bavuga iyo umuntu atwenga akaririmba harimo umuti ukiza indwara 27 n'umuti. Bavuga n'umuvyeyi iyo amaze amezi 4 atwaye inda umuganga aramubwira ati ugerageze unezerwe. Umuganga aravuga ati gerageza uzorunezerwa uvyishiremwo kubera yababaye akaye nako karabimenya kaca kavuga rero n'umuti. Mbwira mugenzi mbwira ati n'umuti. Ingira ryoshe reremba sohorijwe koma mashi Matayo Zaburi vyashuriwe imigane kuvayo umugabo ayiriye nakubita umugore ayiriye yubaha umugabo, umukobwa ayiriye aratekereza, umutama ayiriye nasaza kubera iyi njya Bon appétit, zamurajya.
amina. Murakoze cyane. Nsangamatsiko ijambo ngomba ko tuganira ariyo teme, kubera tumaze kumva ibitari bike, nibazo maze kwakira, tuguma twegeranya. Ariko intego ijambo ngomba ko tuganira ko muri uyu mwaka tugiye kwinjiramwo, ndakwifuriza kunesha mu izina rya Yesu. N'amajambo abiri, kumira kugakiza muri uyu mwaka nturekure, icya kabiri kunesha. Uyu Yohana rero ndamuzi, Yohana ndamuzi ko ari naramwize kandi nararonse amanota meza cyane ku ishuri. Uyu Yohana ndamuzi na papa we ndamuzi. Papa we yitwa Zebedayo, mama we nawe yitwa Salome. Urumva ko ndamuzi. Kandi umugabo wa papa we ndawuzi. Umugabo wa papa wiwe wari wo kuroba. N'uyu Yohana umugabo wiwe wari wo kuroba. Niho Yesu yamusanze. Ndabibutse yuko Yohana na Petero bakomoka mu muryango w'abazerofe, kandi uyo muryango n'umuryango uzi kugwana cyane, kugwanisha inkota. Cyo gituma Petero yiyemera, bwira mwana ati nabo bose bo kwihakana jewe mu muryango wacu ntutuze, twebwe ngizi inkota turafyefyeta. Bakavuga mu muryango w'abazerofe ukomoka mu muryango wa Petero na Yohana, anu baba hananiye Abaroma bari bazi kugwana, ngo bagwana amahanga yose. Ariko mu muryango aba Petero bava n'abayohana ku kiyaga ruguru, harabananira, bagwanishije inkota harabananira. Abaroma baravuga ati nimutwareke bariya nibatumarire abasirikare. Acha baravuga ati mugumi yonyene ruguru ku kiyaga, nimuzomanuke mu gisagara, akazomanuka ngaha tuzogafyefyeta. Umuryango wa Petero n'abayohana uravuga ati mugumane igisagara cyanyu, tuzogumino ku kiyaga ruguru, twirira amafi, tutogosha amafi na karamafi na gwaza, tumare igisagara cyanyu. Ndabibutse Yesu mu kubahamagara yabahamagaye abakura ruguru mu gisagara, abazana mu muji. Abaroma bari bavuga ati nitwababona tuzobafyefyeta. Yesu rero abahamagaye bazi nyuma ya Yesu bafise ifyeri. Hanyuma rero Yesu ari imbere nabo bakaja inyuma bagenda bafise amafyeri. Abaroma bababonye bakabatisha nitwamukorera ko ku bantu biwe. Uyu muntu azura abantu aratumara, uyu muntu azura abantu aratumara, uyu muntu akiza abantu aratumara, nitubareke. Mu buryo rero ba Petero Yesu ari imbere yabo bagenda bafise amafyeri badundika nka mine. Abaroma baraba Petero ati nimudukure ko mwamubonye, niwe yadukuye hariya, nimuvuga ati amina. Abantu bavuye ruguru mushira ukoko hejuru, abantu bavuye ruguru nimuhumure ntituzasubirayo, nahagene. Haleluya, nahagene mu izina rya Yesu. Haleluya. Tugaruke. Uyu Yohana rero yari ntangamarara ya Yohana uwo ari we. Ndabibutse yuko Yohana ni wa mwigisha Yesu bavuga ati ngo abandi bicara ku ntebe ariko we ntiyicara ku ntebe. Yesu yaramurera. Ndabibutse yuko baramufashe baramwica ntiyapfa. Ndabibutse yuko Yesu yari yamubwiye ati wowe ntuzopfa. Ijambo ntuzopfa bisobanurwa nibazo kwicisha ubuhiri cyangwa amabuye, uzopfa wisaziye neza.
bamufashe babanje baramusekura biranga, barasekura Yohana ari mu isekura agasekura, Yohana ati amina, sekura amina. Abasirikare gushikaho baruba bavuga ati mwami rega rwarundi nirusekurika, abana b'Imana ntibasekurika, nimuvuga ati amina. Bavuga amakuru ngo bamukurayo, ngo bamuterera mu mavuta, ngo barafundikira mu ngunguru, ngo baracana gushika amavuta kama. Ariko kubera Yesu yari yamubwiye ati wowe ntuzopfa, ngo bagiye gufundurura babona Yohana avuyemo, babona ari yanaguye, ngo tutuvuta turaryosha. Bavuga amakuru ngo aho niyo yavugiye rya jambo rivuga ati bakundwa, ubu turi abana b'Imana, nguko tuzosa ni kurerekanwa, ngo ariko niyerekanwa tuzosa nawe. Baca mutereka izinga Patimo, aho niyo Yesu amusanzeyo. Bibiliya bati ngo aguyemwo, umwami Yesu amusangamwo. Yohana ahindukiye ngo acabona umwami Yesu, ngo amukubita imbere y'inyundo ziwe nk'upfuye. Bibiliya bati ngo umwami Yesu amushira ukuboko ko kuryo, amubwira amajambo meza nk'ayakubwiye muri uyu mwaka twinjiyemwo. Amubwira ati Yohana ntutinye, jewe ndi uwa mbere kandi ndi uw'iherezo, nari narapfuye none ndi muzima. Yesu ni uwa mbere muri byose. Bavuga niwe umuntu wa mbere yihaye kwigisha, atamuntu amuhaye guhagarara imbere. Namba wiyemera kuri wa kera ngaha kuwa Mungu uzoze kwigisha, oya namba uri wa kera tegura mutabivuganye, tegura nduwake turare kuzohagarara. Ariko umwami Yesu we yarabishoboye, yaraje boraboro dogidogi bibaza ko yicara babona ararenze dogidogi, baca babona arahagaze, baca bamuha igitabo, aca bati itangazo, mwami w'Imana ari kuri jewe. Batavuganye n'abaherezi, n'uwa mbere Yesu. Amen. Ngo jewe ndi uwa mbere kandi ndi uw'iherezo. Niwe yavuze itangazo, nta n'umwe ararivuga. Niwe yavuze ati nimuze mwese abarusha n'abaremerewe ndabaruhura. Ihenda uvuga ati muze mwese, akushiremo ati mwese. Ihenda umudiyakoni wacu niwe yihenze aravuga ati mwese nzobanura ibimuga, yihenda avuga mwese. Mu mwaka ushize ibimuga byaraje, bitana bamayibobo bo mu Gatumba baraza, bigira bikururuka neza babega gutyo, aje kurabasanga ati ko muri benshi, ati mwabuze twe. Ari akajyango kaba ku rusengero inyuma, yaciye acomoka ati ni benshi. Yiheza ati mwese, ariko umwami Yesu mwese aza tubeshaho. Haleluya. N'uwa mbere mwese, cyabwira ati ndi uwa mbere kandi ndi uw'iherezo, nari narapfuye none ndi muzima. Urukundo Yesu adukunda ni igitangaza. We yari yarapfuye kubera wewe, kubera jewe. Urukundo Yesu adukunda rurusha rwa rundi ukundana n'umuntu wawe, ruriya rufisa n'urugarukira. Ndafise ibintu bifatika. Reka ndabibutse, je narakoze ubukwe, nkoze mariage. Ku munsi wa mbere nashe bwije, ngasanga madami ntarajya. Ngavuga ati kweri ko utarajya, ati ngoya ngoshobora kujya utaraza. Umunsi ugira amahinga abiri aguma dindira, atatu aguma dindira, amezi abiri amaze gukamirika.
nari namusigiye inkoko, sanga yayicopoye natevye, sanga yariye, sanga yambikiye. Ndavuga ati kubera kutambikiye, ati watevye none nariye. Bene data, ni Yesu adukunda wenyene. Yesu niwe yavuze gutya ati sizojya sizonywa narabona umugeni nakoye, abandi bose barajya, barajya, abandi bose barajya. Haleluya, 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 haleluya. Ariko umwami Yesu ntarajya, ntaranywa, arakurindiriye, arandindiriye, arakurindiriye, arandindiriye, arakurindiriye, abandi bose barajya. Najyo yatevye asanga nariye, ariko umwami Yesu ntarajya. Mbwira mugeze mwira ati ntarajya. Urukundo Yesu adukunda ruruta rw'abandi. Hariya bitwa abakongomani, bitwa abarega, bararira. Iyo yafishije uca wibaza ko amukunda, niba murekura ko aca musangamo. Kubera iyo bamufashe gusa umugabo wiwe bakamutwara akamushyira mu kinogo, abantu baramufata, dagora arasize, arariwaca, bamurekuye. Bamurekuye acagadatra, aca kubita fure kugira najamwe, ariko agora abantu, abagorera ubusa. Ariko Yesu gusanga kure, no muri uyu mwaka aza turongora gushika ku iherezo. Haleluya. Reke vyo tubireke. Gwajendo wa mbere kandi nduherezo. Chamubwira ijambo rero ngo wandikire ishengero ry'Ifiladelifiya, ngo ribwire gutya, ngiraze vuba, umire kuco ufise, ntiyagira umuntu akwaka igitsibo cawe. Ijambo rikurikira ngo unesha, unesha. Mbwira mugeze ati muri uyu mwaka nesha, kunesha. Ndabibutsa yuko intambara nizihera ahubwo zihindura isura. Nico gituma ukwiye kunesha, zihindura isura. Kunesha ni ikintu gikomeye, kunesha. Umwami Yesu agomba ko tunesha, kunesha. Intambara nizihera zihindura isura. Igihe twakora ubukwe twagiye muri dini, najya camuna madame aguma ajya nyene, hajya nkabona agasani karamunaniye, ca ndavuga ati Imana ishimwe nazongora kugaburira. Wakubita isani ngana gutya, intambara nihera bihindura isura. Bwirira mugeze bati bihindura isura. Kunesha, unesha zomugire nk'iyo mu rusengero rw'Imana, aca aravuga gutya ati ngiraze vuba, umire kuco ufise, kumirako kugakiza, kumirako nturekure. Umuntu akwiye tumireko, abakubwiye atari ibintu bigomba kugupapura kukwaka. Mwebwe mavuke mu gisagara hari abantu batashonje, urabaza jewe naba mu Kinama twajya saa sita mu joro nitujye kugira ndo nk'iconja naca mende ivyana vy'ibitunzi nkabibwira ati tubwonge ka mupapa.
ubwunge bwa nariza ati nica samara tagipapura donke ico ntirira. Ndibuka umwana wa Karori iwabo hari ivyo kurya. Umwana wa Karori tunga kamupapa nawe ati none gupapura ntorere ati nawe ati nturire. Hebana mu gatondo bamuha umukate uriko bureba. Naje wacu ntitwajya bureba. Bwana rurasohoka candarubundira candaza buhoro rubundira. Nigwamenya ko tuze kamupapu candaza buhoro ndaruturuka inyuma candarupapura nutore candafata umukate candawurya. Urwana ruca rurarira rurize. Mama waraza ati mu mukate wiwe ndamwira ati nawe ndamuha tunze kamupapu. Candawurya canywa amazi sije no hahera. Bukeye mama mikigori ico kigore narinzi ati nibagipapura nakiniza kuronka nakijya nafashe kandi nkajya ndabantu bose nkabwa atarigiye ngo turuke inyuma. Urwana ruba rwambonye ruranyombokera nasamaye. Jona rukubitishije ukuboko kumwe ariko ko rwankubitishije amaboko abiri. Rwarambabuye bene data. Ruca ruraza nafashe nasamaye. Ruca rurakubita rusanga numiye ko ati ruca ruramaramara. Ngireze vuba umire ko cufise. Muri uyu mwaka ari bizogupapura umira kugakiza mu izina rya Yesu. Kunesha nambara niziyara zindura isura. Urabaza jenye ipanze kumutakura mwene izo yaguma ndugiriza. Nkabati mwene ndabati undugirije kikweli ati turakodogirije. Nabati Imana ni wamfasha nkaronke wanje. Ukibaza ko bica bihera candonke wanje. Urumva nari 110 kumutakura ngezi wanje kandi ivyo 110 ari hagera mu ijoro nkakanura ati ndayakorahe. Icyo se kigeragezo. Ngezi wanje kwezi kwa mbere ndabura umunandisha. Kwezi kwa kabiri candaryama nkiriha sinagona. Ariko ngezi wanje ntangura kugona. Kumbe madami nazanye n'umuntu kugona kuriwe nikigerageza. Mugezo mwira ati bihindura isura. Horo candatangura uko ngona nawe agakanura. Abonye ndugije ijwi naca numva mu ijoro ati turangije. Aramwe turi kuragona urumva ibigeragezo nibihera bihindura isura. Vuye mu gupanga none ndakwifuriza kunesha mu izina rya Yesu. Kunesha ibigeragezo. Jawe ndavyibuka nitanze kwa karorero. Ico gihe twari twejejwe mu mutima no mu mufuko muhira. Twejejwe hari umuntu yeba mu mutima no mu mufuko. Ati nere gusa unyuwagire mbone kweraga. Nakaba yejejwe mu mutima no mu mufuko. Nari nejejwe muhira takintu. Ico gihe madame acara ati nta kintu candagenda arambara ati none nta kintu shise muri ville candonga amafaranga cogihe cangura
akanusu k'inyama, nshashira mushashe, ndagura n'itomate, ndagura n'igitunguru n'utuvuta n'ifu. Muhira ndavyibuka hari amakara, ndagenda nurukira mu Kamenge, ndazana n'agashashe. Bene data, amageragezwa nahera hahindura isura. Ndiko ndagenda mu Kamenge n'agashashe, ndamubwira madame ati ndaje. Ebana umumama acarama amagrati yambu niwagenda utandamukije naje candaza n'ibishika vyinshi n'agashashe. Ngiye kumuraba ca bibaza ko namugemuriye. Bene data, yaranyambiriye acafata ishashe, turakoze kungemuri. Acaja kubika kandi atariwe nagemuriye. Bene kabiri acashima Imana ati Imana urakoze ku mukozi wawe umurungikana ishashe. Nacense ngateje hari ishashe je naguhaye. Bene data, bigeragezo n'ibihera bindura isura. Ndiyumvira ingene ndamwaka ishashe, yashima Imana biranga. Acaramerekeza ati mukozi w'Imana wakoze kweri kunzanira ishashe. Mu mutima ati je hariyo naraguhaye. Ibigeragezo n'ibihera bindura isura. Aca asubira inyuma, ndiyumvira ingene za kubwira madame biranga. Ndiyumvira ingene za kumusigurira. Bene data, ndiyumvira aho za kubihera. Ngeze mu nzira, caruva umuntu warantelefoni. Ibyo ndabwira si ukubabesha. Umuntu yantelefone nitegera caziramu. Mushaka mubimubwira arabizi. Hariya yacambwira ndamusange hariya kucayi. Aturiye mukozi w'Imana ati ninga nyaruka candaza candakata cerere. Aravuga ati nukuri nashaka ndagwa agafana. Acakora gutya, acangirira gutya. Urumva umuntu akugiriye gutya, ntushobora kugira gutya. Angiriye gutya, canjira muri wese. Kandi muri wese nta kintu nari ngiye gukorayo. Nari ngiye kuraba akantu yampaye. Amageragezwa nahera ahindura isura. Ngeze muri wese ngize gutya, dorari $200. Ayi, kandi ncogiye kuva mvuka sinari bwaronke dorari. Ibigeragezo n'ibihera ukenye, urumva n'ibigeragezo uyaronse ni ucugumukanura ati cada yaronka ndacadataha. Avuga ati zuyavunja mu gatondo. Ibigeragezo n'ibihera bindura isura. Sindose dorari, canda yabika munsi ya matera, nati nzobibwira madame mu gatondo. Ndashira munsi ya matera, tuca turaryama. Bene data, sinajyanye. Ibigeragezo n'ibihera. Nararyama tujyanye gutya. Bibiri ivuga ukuri. Aho ubutunzi bw'umuntu buri ni umutima umuntu uri. Narajyanye ariko amaguru ushira hariya. None tujyamye saa 8 y'ijoro, madame akaca yigoroti ankoze ko ngaca batamafaranga. Kumbe arankoje koko. Amageragezwa nahera, ronka amafaranga uzokanura. Mwijoro navyuse katatu nikanga ko ari bisuma. Chambona kumura ati madame gituma mvyuka naronsa amadolari ngoma nibaza ko arabasuma. Kumbe arigorangiriye gutya ati ngacamvyuka. Ni watunga na mageragezo bihindura isura ariko uneshe mu izina rya Yesu. Ndabifuriza kuri umwaka kunesha mu izina rya Yesu. Unesha hanase kwigira muri Bibiliya. Nari kwabwira abantu banesheje. Witwa umucuti wanje abaruguru yagiye arigisha, yigishije n'umukozi w'Imana waruguru arigisha acarataha. Yari kwa Mungu
ku rusengero ntibari batetse, carataha n'inzara n'umugore. Bariko barataha acashika ku murima munini w'ibigori weze, nawe ashonje n'utwana twiwe. Afise utwana twinshi, afise utwana turajya. Iyo aduhaye ikiro c'umuceri umenga ni korasi, umenga ni korasi. Turajya muhira nta kintu yari yasize. Ashitse ku murima munini weze, arawuraba. Shabwira umugore ati none madame, uyu murima munini uwo hanyura kimwe, none hari kibazo? Umugore wiwe cagira intege ngo ati tangora. Ashitse ku kigori agomye guhanyura, kuvuna, yagize guke, yumva umutima ati reka nawe shonje ihangane nuhanyure, akakireka. Agera ku kindi arakwega agomba guhanyura, biranga. Ashitse ku nyuma aravuga ati madame, iki nyuma rero reka ngire rimwe na rimwe ngende. Madame ati tangora. Agize gutya jona misina mabaka abiri, umutima ati nawe shonje ihangane nuhanyure. Acarareka carataha. Kuma umubosi mwene umurima uyo musi yarabwiye umugore wiwe ati uno musi ndateramira ku murima wanje n'icumu. Ndaba abantu barabanyiba, umuntu uza kubona hanyuye n'icumu. Kumbe ariko aramwitegereza, na Bibiliya aramwitegereza, acabona ararenze ku canyuma yakijondamitse, acabona ararenze. Carataha muhira. Madame wati vyagenze gute? Aravuga ati nageze ku murima kuva mu gatondo saa 8. Tuwa mukozi w'Imana uramuzi? Ati yashyize ku murima. Aramubwira ati nukuri madame, uriya mukozi w'Imana n'umusenzi akomeye kandi afise urukundo rukomeye, yashika ku murima akaguma awuhenzagira, agashika ku kigori akagihenzagira. Ashitse ku canyuma yagihezaga n'amaboko abiri. Acabwira ati madame, kubera yahezaga imirima yacu, kuwa Mungu twinjirireyo kandi nituge dukonyene dutwara imifuka ibiri y'ibigori. Unesha. Agize gutya abona bazanye ibigori. Ati mukozi w'Imana, windaje kugushimira ingene wageze ku murima wanje, ugumuhenzagira. Aca korora amosozi, ingene ijwi ryamubwiye ati nesha nuhanyure, muri uyu mwaka ntugahanyure. Yesu yavuze ubutumwa agenda ataburangije. Najewe sindi Mesiya, naje si John Wahera. Nimuhaguruke dusenga Imana.